abo bakorana bose abadandaza abaki barashobora gutunga ibintu bidasiguye mugabo ntawo bakorako kuko ntawo byanditse. Urumva dufate nk'umukozi mudandaza agira fraude fiscale atari ikori, umva adafashwe n'amategeko ya nyene yo agenga amakori. Ejo bundi nari pakije ngenda Ngozi, ngira murabaze kubibona n'ababesha kuva i Bujumbura gushika Ngozi bamba bari niba bari ngaha abapolisi bakamahera na controle yaba kigingi yacagenda bakaramukanya turatubandanya kuva i Bujumbura gushika Ngozi birashika bakaja hamwe mu bisuko babaye retraite, ariko araho ubona ko ari nk'abasa n'abakumirwa cyangwa bagira bati ivyo uriko uravuga n'ibiki. Ndibaza nk'aba bamenyesha amakuru bigaca bishika ku ca gatatu gituma gitumire cariraye kudahanwa hanyuma n'ivyazimiye ntibigaruke. Urumva uzi yuko udahanwa ukamenya ko n'izo miliyari watwaye uzigumana cubandanye. Impunité na absence de mécanisme de recouvrement des biens acquis de manière illicite. Narumvirije abashinga amateka bariko babaza muri hariya nama nshinga amateka bati none ko tubona muri integuro y'amafaranga azokoreshwa harimwo amafaranga recouvrement bizogenda gute nyine atawo bibazwa atawufatwa. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane bikwiye kwicarirwa. Tubandanye. Ikindi cya kane, transparence ntayo na redevabilité ntayo. Tuvuze transparence turatanga nk'uburorero bw'ibintu muhora mwumva amasoko atangwa atawuzi ingene vyagenze. Muribaza isoko d'une valeur de 80 millions de dollars muri biriya vy'amabaraje ni nkayo. Iyo soko igatangwa warondera impapuro ingene vyagenze ukazibura, wewe wumva ari biki? No kuvuga ari umuntu asico yakuye ko agomba kubinyegeza. Ibirumba biragoye kugwanya bimeze uko. Simvuga ingene akazi gatangwa ubuzi bwa leta barakoresha ibibazo mugabo amaliste y'abantu kwinjira bayamaze kuba na transparency. Bivuga iki? Bivuga ko abo bantu binjiye gutyo bihereye kuri corruption bizoca bibandanya uko nyene. Izo soko zozo urumva nta kundi bizobandanya uko nyene kuko ababikora birabafitiye akamaro. Icyo rero ni ikibazo gikomeye kubura transparence na redevabilité. Hanyuma abo nyene binjiye mu kazi nk'uko bazora abo yabinjije ni bazoza guha raporo nabo bategeza guha raporo. Nagire mvuge twebwe abanyagihugu kuko ni service public. Umwe wese ateza kuba redevable quelque part. No mu mategeko biriho burya n'umukuru w'igihugu burya ni redevable imbere y'abene gihugu twebwe. Bijya mu matora, hajya mu matora mu by'ukuri twoza kuvuga tuti Mutama wewe warakoze ibyo wakoze turagushimiye, niko bigenda cyane imbere ya sentare
bikenewe imbere ya sentare. Mugabo redevabilité ni ikintu gikomeye kuko utibaza ko uzokubaza ibintu ukora ivyo ushaka. Ico rero kiratuma igiturire cyariraye. Ikindi nabonye nuko ingufu zitaja hamwe kugira ngo igiturire kigwanywe. Leta irakora, Parsem irakora, Orukome irakora n'izindi n'ayandi mashirahamwe, nguko umenga ntihuje hamwe ngo bagire ingufu nyinshi. Birashika bakaja hamwe mwumvise ko babaye retraite, ariko araho ubona ko ari nk'abasa n'abakumirwa canke bagira bati ivyo uriko uravuga n'ibiki. Ndibaza nk'aba bamenyesha amakuru bagira barazi ngene bakora akazi kabo, barazi yuko bimwe bimwe ubivuze vyo haba biguhitana. Alors que ari bo tanga inkuru bati jya unatabara harya biriko byayangaye. Ça serait très efficace. La pression icyo rero kirabuze, harakwiye ingufu zo kurwanya igiturire zija hamwe. Tubandanye. Hari ikindi turafise inzego zo kugenzura, murazizi nguru ni inspection générale de l'État, la Cour des comptes. Mu by'ukuri izo nzego zirakora akazi kazo neza cyane. Usomye ivyegeranyo bakora ni byiza cyane. Ikibuze nuko adaheza ngo habe ibikurikira bijanye n'ivyo bavuze bati ngaha vyogenda gutya vyogenda gutya. Ntibikunda kuba kuko barabona ibitagenda neza bakavuga bati aha byo twokora gutya kugira ngo bisubire bitumbije ku rutonde. Nibaza ko mu kurangiza ikindi ahubwo ngira niho nari guhera, ibintu byose hatarimo volonté politique naho bishika. Icyo rero kirabuze cyane. Le ton doit être donné au sommet. Bitabaye uko rugomboreke. Nibaza rero ko ngira ngo bigire bibe kuri icyo cyumviro cyo kugira stratégie nationale de lutte contre la corruption. Tubandanye. Turetse rero ku guhimbaza kabiri kijanye na ngira ngo ibyo by'umuntu yoherako, ariko imbere yabyo nagomba nerekane bikuru biri muri iyo stratégie nationale de lutte contre la corruption. Iracari projet ntibiraba, nico gituma Parsem yazavye intererano. Iracari projet ntibiraba, ariko bikuru birimwo ni ibingire nshikirize, arivyo tuza gukuramwo ibyo twita natwe ibyo umuntu yoherako. Icya mbere kiriko kirakorwa coco, sensibilisation et participation citoyenne. Ni ikintu gikomeye cyane. Hariho n'abatazi gutanga igiturire ari bibi. Byabaye ibintu bisanzwe, ndawucamira, à la limite birateye ikigongo. Ejo bundi naripakije ngenda Ingozi, ngira murabaze kubibona ntababesha, kuva i Bujumbura gushika Ingozi bambabare niba bari ngaha abapolisi bakamahera, nta kontrole yaba. Kigingi yacagenda bakaramukanya tubera tubandanya. Kuva i Bujumbura gushika Ingozi mwibaze, nta muntu n'umwe agira ati ivyo bintu twaramenyereye,
nicyo gituma sensibilisation irakenewe kugira ngo berekane ububi bw'igiturire, twerekane n'igituma twokigwanya, icyo twokunguka. Ikintu gikenewe cyane niyo gituma nahereko si jewe ni même au niveau national sensibilisation, hanyuma rero tugashyiramo na bene gihugu participation citoyenne, babigiriyemo ndazi ko byohinduka. Ikindi kirimo twamaze kubona yuko hari ingorane mu mategeko no mu nzego, nuko cadre legal byerekeye amategeko yosubirwamo, nabaye akarorero wotegura yuko badeklara, hanyuma ntuvuge uti utadeklara bizogenda gutya. Urumva harabuze sanction, oro amategeko atagira sanction nacamaze. Nico gituma cadre legal bitegekanijwe yuko yosubirwamo. Tubandanye. Hariho n'akandi navuze kosaba yuko amategeko yosubirwamo, hariho ingingo ihana abantu bafise amatungo atagira insiguro yumvikana. Muri ayo mategeko yasomye bahana umukozi wa leta gusa, bahana umukozi wa leta, umuntu afise mandat public, nguko umenga abikora wenyine. Abo bakorana bose, abadandaza, abaki, barashobora kugira ibintu bidasiguye, mugabo ntawe bakorako kuko ntaho byanditse. Urumva dufate nk'umukozi mudandaza agira fraude fiscale, atari ikori, umva adafashwe n'amategeko ya nyene agenga amakori, iyo infraction imufata. Ce n'est pas normal ko navuze yuko umukozi wa leta atikorana. Donc urumva aho umuntu yobashiramo ntibigoye mu kubyandika, uvuga uti toute personne, nduvuge ngo agent public, toute personne atajamo. Icya gatatu twavuze ko n'inzego, mu nzego naho nyine hari ikibazo. Muribuka ko higeze kuba ministère ya bonne gouvernance, ariyo yaraba ingene bagwanya ibiturire. Muribuka ko hariyo police spéciale yaravuyeho, niyo ministère yaravuyeho. Usomye constitution hariho icyo bita haute cour de justice gitegekanijwe cyo hamwe bishitse hari cyo cyo imanza ziraba bakuru. Icyo ntigikora kubera ko itegeko ryo kuyorganiza ntiyabaye. Numva rero nibyo byose birateye ingorane. Nta coordination iriho pour lutter contre la corruption. Ikintu cya investigation urabona ntigikorwa neza, hanyuma niyo kuruna iriho. Urumva rero hari akantu ko guhindura. Tubandanye. Za institution de contrôle navuga nazo nyene zirakeneye renforcement, haba mu buryo, haba zidafite abakozi bakwiye. Nazo zirakeneye yuko akazi kazo gakorwa neza, hanyuma
ivyegeranyo batanze bigashirwa mu ngiro. Rero ni ikintu gikomeye cyane, control ni ikintu gikomeye. Tubandanye ubwo naco twasimvye hariya. Numéro 5, assainissement de la justice et la mise en marche de la machine répressive. Oui. Naco kirakomeye. Twavuze impunité. Twamaze kuvuga ko hariho impunité. Uko biri kose hariho cour anticorruption, ubu barabi mategeko mashasha no muri grande instance nibaza ko bashobora guca imanza zerekeye corruption. Byari bikwiye uko ayo masentare asubira agakora neza. Hanyuma abafise ivyo bagirizwa bagahanwa, ivyo banyonoye bigafatwa bigasubizwa mu kigega ca leta. Bitameze uko bimeze, urumva naco tuzokunguka. Iki nari nakivuze ca gatanu, tubandanye. Ubwa gatandatu, guhana ni vyiza iyo ufashe bagize amakosa, mugabo vyiza uyabuza na twavuze renforcement des actions de prévention. Amategeko ariho, murazi ko mu bisanzwe abakozi ba leta kirazira ko tudandaza. Navuze yuko bamwe bateza kuvuga amatungo yabo mu ntango z'akazi cyangwa mu guheza. Ibyo byose nivyo tuma umuntu atinya, mugabo twabonye ko bidagikora. Ibi byo kudandaza byo nta n'ukibivuga, Declaration yarahagaze. Bimwe by'amasoko habaye transparence, naho nyene hari bitoba. Habaye transparence muri gestion budgétaire, hari bitoba. Muri recrutement nuko nyene. Donc ça serait un moyen yuko nagirivuga yuko gutera ubwoba, mugabo umuntu yogira ati biramenyekana, ndafatwa, hanyuma akagerageza gukurikiza amategeko. Ikindi nuko ibintu by'ibiturire nibikorwa mu Burundi gusa. Hariho ibintu urumurundi bikorana n'abandi bantu, canke mu kubigwanya haraho dukenera abadufasha. Nico gituma rero gukorana n'ayandi mashirahamwe yo kurwanya ibiturire, gukorana n'ibindi bihugu mu karere cyangwa kw'isi yose, navyo vyoba vyiza, vyo dufasha. Hanyuma hariho ca kindi nyene kiguma kigaruka, gushiramo inguvu mu nzego zo hejuru, kugira ngo ico kibi kigabanuke, kuraho ngira ngo ntibinashoboka, mugabo hakeneye inguvu nyinshi ziva hejuru kugira ngo bishoboke. Ibyo rero usomye stratégie nationale projet nivyo birimo arumva ntitwabidevelope cyane. Muri ibyo rero twagomba guproposa, ni proposition gusa, ibyo tubona ngira ngo umuntu yose amuwerako kugira ngo ashobore kurwanya igiturire. Turashitse rero kuri priorité ivyo umuntu nibaza ko yoherako. Ubiravye uno munsi nababwiye ko ata ministere
yahoraho yaravuyeho, ministère ya bonne gouvernance. Mukaba muzi ko au niveau national les ministères ni organe de coordination, none qui coordonne. Nico gituma nahereye ko bishobotse hoba création d'un organe de coordination, yitwa agence, yitwa comité, yitwa izina ziryo rihambaye, mugabo hakaba organe de coordination. Bishobotse na ministère yugaruka nta kibuza. Kuko ni kibazo kiduhanze. Ya dispersion navuga igumyuko bazovuga discours zivugwe hanyuma retraite zibe hanyuma et la suite. Donc akeneye coordination. Uranasanga mbere no mu Convention des Nations Unies, Convention de l'Union africaine contre la corruption, urasangamo iyo préoccupation yuko haba organe indépendant doté de moyens suffisants kugira ngo igiturire gishobore kugwanya. Urumva si ikintu gishasha tuho batuzanye, mugabo coordination irakenewe. Ngarutse kuri cya kindi ruguru nanavuze ni sensibilisation et participation citoyenne. Sensibilisation partout et toujours. Aho umuntu niyoruha, ntaworuha kwigisha kumvisha abantu bose ko igiturire ari kibi, cica byinshi, gikiza bake gikica byinshi, ko rero ari ukigwanya twivuye inyuma. Sensibilisation mu gihugu cyose, nibaze ngo twarize ngo turavyumva. Urabona abize ngira ngo nibo aujourd'hui plus vulnérable muri ivyo bintu, nabo bakeneye inyigisho, bakeneye kuba sensibilisation. Ni ikintu gikomeye cyane icyo rero. Sinibaza ko gikeneye nuko iyo strategy itangura nuno musi iri kiraba uriki kugira ngo habe sensibilisation. Navuze ngani none ko basensibiliza abantu ku matora mu minsi iza nimuzoruhuka, batanguye amatora. Ni kuki izo nguvu tutozishira muri kurwanya igiturire? Zijya nguvu zihora ziza muri kampanye electorale. Waye sensibilize abantu, ahubwo bishobotse iyo bana teme do campagne bishobotse ariko sinzi ko bizobuko. Tuandane icya gatatu, mwabantu mwese ngaha amategeko ntituyakeneye ngo abe ngaho atagiye mu ngiro. Inzego ntituzikeneye ataco ziko zirakora. Nico gituma hajya navuze ni mise en œuvre de la loi et des sanctions. Uko ari kose amategeko ariho n'inzego ziriho, none ntizokora nguko bitegekaniwe, zirakora mugabo ntibishimishije. Twavuze impunité kandi nivyo. Icyo rero urumva navuze hariya il suffit de donner le ton, ni kwa kuri nyene tugarwa kuri volonté politique. Hanamuhashe abaryiturire kakaroro nabaha, none n'ibikorwa abantu bose babona, ariko urabona birabandanye n'ahandi n'ubu n'ahandi n'ubu. Donc amategeko aje mu ngiro, abafashwe bahanwe, n'ibyo
banyuruje ibyo baronse bifatwe bije mu cya leta bitagenze uko bizoguma kwa kuri nyine. Ikindi mbona umuntu yo kwihutira arico kinatugoye iki kintu cha promotion de l'intégrité dans tous les secteurs. Ico kitabaye bizobandanya uko nyene. Il y a sensibilisation bijanye n'iki gikurikira gushiraho ukuntu ufise ivyo ujejwe ubuzi ko ari abandi bakuraba ayandi maso biratuma wifata, kuko kenshi umuntu agira ati je ndabikora ntawungaba ntawumbaza ibintu hanyuma gakora ibyo ashaka. Integrite bigaja bijyana n'inyigisho ku bantu bose, formation aux valeurs éthiques. cyane le respect des biens publics. Sinzi ko muza muraraba aho muciye ibintu biba. Murabona ko mwibarabara abantu benshi bagenda barasambura ibarabara n'imodoka zabo, barya bose baca kuri passage piéton basambura ibarabara. Ko ijya passage piéton icya mbere ariko buskira ba piéton, icya kabiri harya hantu hagenewe imodokari, murabona ingene hasi daguritse. Umva ikintu cyo gukunda kusonera ibintu by'igihugu, ineza ya bose byaragabanutse n'ibyo bitaheze. Ibyo rero numva kwigisho ngira nuri atanga permis akigisha barya niba biga ibintu bene ivyo ingene bagendesha imodokari n'akaroro gatoya ntazi. Gikurikira cojamwo nari nakivuze, ngira ngo nta vyogorana mu maserivisi hariho uburyo umuntu yoshiraho abantu kuko ibintu biba babibona, umuntu agaca amenyesha aho bikenewe ati nyabuna tabara ibintu bitarayangara. Twavuze ngaha systeme d'alerte y'amaso, ayandi maso, ariko umuntu akora azi ko atayandi maso ariho abikora uko ashaka. Ivyo birashoboka, mugabo bishoboka gute? Haje ya comportement éthique, twese tumaze kumva ko ari bibi konona ibintu by'igihugu, ari bibi kuri giturire, ari bibi kurenganya abantu. Muri icyo gihe umuntu wese ugira ati ibi ntibishoboka ndabivuga, uzi ko ari ubivuga urateye. Ivyo ngira ngo ntacyo bisaba, mugabo icyo bisaba ni umutima, kuba vyaratwinjiyemo. Nibaza ko hakiri ikibazo. Tubandanye. Twari twavuze ko ari gukorana n'amakungu n'akarere, ivyo ngira ngo naho biteba ko renforcement de la coopération internationale, kuko ivyo vyaha ni gake bikorerwa mu gihugu kimwe gusa, kandi turakeneye gufashanya n'abandi. Ivyo ngira ngo byojamwo afite no kubandanya kubundi bisanzwe bikorwa. Ikindi nabonye
ama entreprise ari muri ivyo kurya muri banki bavuga bati uyu muntu c'est un mauvais client, liste noire. None aho nivyoba bati urya amasoko ayaronka afroze, urya ibi byose abikora n'amanyanga, liste ikamenyekana. Ega nibosubira rero ivyo nivyo natoye murashobora kongera ko ibindi canke mukagira ico mubivuze ko mu kurangiza rero Dia suivant s'il vous plaît. Mu kurangiza rero navuga ni ari ibintu vyokorwa naho strategie tubiraja mu ngiro bidakeneye kurindira cyane. Sensibilisation, participation citoyenne. Hari ico bikeneye atari kumobiriza. Mobilisation. Ivyo vyoba nuno musi. Ariko strategie iri mu nzira ikiraza ivyo vyoba. Niyaba bace babibandanya banabihereko. Gukurikiza amategeko. Guhana ibyaha uno musi. Gukurikiza amategeko, guhana ibyaha. Ko dufite inzego amategeko abariho ubona yo rindiriki. Ariko uno musi umenga ngo hariho strategie iri mu kuza, reka turindire strategie ya ibintu biriko birononekara. Ivyo byogoko. Ikindi kwibutsa za valeur na ntaryo abakoresha ivyo byosaba ni ibintu vyuba nuno musi ariko bikazuja no muri strategie ayizosokera gukorana n'amakungu navyo nyene ni ikintu cobandanya hanyuma iyo strategie ikaba iraza ayizozira bakabandanya abamejeje mvuga nti murakoze